Kazi n'amanyi bacu bakunze bacu mudukurikirana mu mpande zine z'isi. Kazi muri ano makuru aho tugiye tubabwiye kandi amakuru ariko aravuga hirya no hino. Kaze muri ano makuru. Uko twari tubabwiye rero, kazi turabaha ikaze yose kugira sabone, kugira subscribe bakoresha ururimi rw'icongereza. Kaze muri ano makuru. Amakuru n'umunsi rero nk'uko bisanzwe tugiye kuyahera ku bijanye n'intambara iriko irahuza igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine, ariko reka tuyahere muri Amerika. Uno munsi Perezida Joe Biden wa Amerika yasinye rya tegeko ryitwa Land Lease. Iri tegeko rero ngo rizoha igihugu ca Amerika ubushobozi bwo kujana ibigwanisho uko kibishatse mu gihugu ca Ukraine, ndetse ubitenze gukontororwa aho bino bigwanisho bizohora bijanwa ari nkaho Amerika ubwayo ariko irabikoresha, ndetse ngo bikazoza birava mu bubiko bw'igisirikare ca Amerika bigenda direct mu gihugu ca Ukraine, aho ubwa mbere ubundi uko vyahora bigenda nuko igisirikare ca Amerika canke abajejwe gutanga ibigwanisho muri Ukraine barinda kuja kubigura maze bakabona kubirungika muri Ukraine. Ariko rero rino tegeko ryitwa Land Lease rizotuma Amerika ishobora gutwara ibigwanisho bikuye mu bubiko bwayo, ndetse gusa ico bazokora ni ukwandika ripoti y'ibigwanisho bizoba vyavuye muri ubwo bubiko kugira ngo igisirikare ca Amerika congere kigure ibindi vyo gusubiza ivyo bigwanisho bizoba vyavuye mu bubiko. Ni ukuvuga rero ngo ubu bizokorohera igihugu ca Amerika kuza kiratwara ibigwanisho bitarinze guca mu nzira ndende. Iri tegeko rero ngo iri tegeko rirakomeye cane gose. Iri tegeko yuva igihugu ca Amerika cakabaho iri tegeko ngo rimaze gukoreshwa incuro ya mbere, rero n'incuro ya kabiri rizoba rikoreshejwe, aho rino tegeko ryakoreshejwe mu ntambara ya kabiri y'isi, aho igihugu ca Amerika cariko kirafasha gutanga ibigwanisho mu bihugu vyariko biragwana na Hitler, ibihugu vyo mu Burayi. Iri tegeko rero ngo akaba ariho ubwa mbere ryasohotse, ndetse ribona gukoreshwa mu ncuro ya mbere muri ntambara ya kabiri y'isi. Rero itegeko Perezida Joe Biden akaba yararisinye mu gihe inama nshingamateka n'amateka yari imaze kuryemeza, ikaba yanamwemereye kandi inama nshingamateka n'amateka ya Amerika kumuha biliyoni 40 zindi zo gufasha kino gihugu ca Ukraine mu bigwanisho ndetse no mu bindi byose bikenewe kugira ngo babandanye bagira no rugamba. Ibi rero ntivyaguye neza igihugu c'Uburusiya. Igihugu c'Uburusiya aho kivuga ko akari agasotorano gakomeye cane gose ka Amerika, kuko Amerika ngo icishaka nuko ngo intambara yobandanya, aho kurondera umuti w'ukuntu amahoro yoboneka muri kariya karere. Ngo ahubwo Amerika ishaka ngo intambara ngo zibandanye zikomera, aho Uburusiya ndetse bagabishije ko ngo intambara ya gatatu y'isi yose ishobora kwaduka mu gihe Uburusiya bwobona ko umutekano w'igihugu cyabo ugeramiwe n'ibi ibigwanisho abiko biva muri kino gihugu ca Amerika. Uburusiya nta nkeka buzokwivuna, kandi ngo nibwivuna ngo bino bihugu bizobona ingaruka y'ivyo vyakoze ngo vuba bidatevye. Ayandi makuru rero ariko aravugwa nuko n'ubundi intambara zibandanya muri Ukraine. Ku munsi wa 79 urugamba rutanguye ico Uburusiya bwise special operation. Intambara rero n'ubu ziriko zibandaniza mu gace ka Donbas region neza, aho kano gace bisa nuko Abarusiya bariko baragerageza kukigarurira kose. Asigaye igice gito cane gose kitarafatwa n'igihugu c'Uburusiya. Tubutse ko ubu igihugu c'Uburusiya camaze gufata 100% intara ya Mariupol, ndetse no muri ya handake ya Azovstal nuclear power plant atamigwano iriko irahabera. Baza abasirikare bariyo barafashwe muri bose, ndetse ngo bikaba bitegekanijwe ko ano musi canke ejo bashobora kwerekanwa abasirikare bariyo bafashwe. Ariko rero ngo kubera intambara nyinshi zahabere muri kano gace, abasirikare benshi ba Ukraine bari basanzwe bari muri kino gice barapfuye cane gose. N'amakuru twatohoje twakuye ku kinyamakuru kimwe cyo mu Rusiya, ariko amakuru leta ya Ukraine ntirayemeza ko abasirikare babo baba bari muri nuclear power plant bose bapfuye. Ariko ikinyamakuru kimwe cyo mu Rusiya cyamenyesheje ko abasirikare bose bamaze gufatwa mbiri ubu, ndetse mu ntamigwano iriko irahabera, ngo ahubwo abasirikare b'Uburusiya bariko baragerageza gukoresha vya bimodoka bibomora bakurayo ibihomoka kugira ngo barabe ko hariyo bagihema b'abasirikare ngo bafatwe mpiri. Ayandi makuru ariko aravuga muri kano gace ni mu gace nyene ka
ka Donbas region aho kano gace ngo aho ibiraro abasirikare ba Ukraine bari barabomoye kugira ngo ibiduga vy'Uburusiya ntibironke aho bica ngo Uburusiya rero ngo ku munsi w'ejo bwabonetse butanguye gusanura ibiraro igisirikare ca Ukraine cari carabomoye aho bivugwa ko rero ngo kino gihugu iyi ntara ya Mariupol igisirikare c'Uburusiya ngo coba gifise imigambi yo gutangura kubakwa gusanura inyubakwa zimwe zimwe zabomotse ngo maze wahamagare abanyagihugu baze gusubira kuba muri kino gisagara. Twibutse ko ku munsi w'ejo abanyagihugu bamwe basubiye kugaruka mu mazu yabo muri kino gisagara bagaruka kuraba uko hononekaye mu gihe bari batangarijwe n'igisirikare c'Uburusiya ko umuntu wese ashaka kuza ashobora kuza atakibazo agasubira mu rugo rwiwe niba urugo rwiwe rukihari. Ariko tukibutse ko amazu nka yose yo muri ntara ya Mariupol aza yarabomowe ndetse kubera ubwinshi bw'amabombe menshi cyane yatewe muri ino ntara. Tukivugana amakuru hajanye n'ivy'Uburusiya, mu Burusiya bwoba bwatanguye gufatira ibihano ibihugu byinshi cyane byo ku mugabane w'Uburayi, ndetse muri ibihano rero hari amasosiyete amwe asanzwe agura ibitoro mu Burusiya abijana mu Burayi azafata ibihano kubera tubahije amasezerano. Ibi rero ngo bikaba byatumye igihugu c'Ubujerumani kironka ibitoro bike kuno munsi, ndetse aho igihugu c'Ubujerumani cyatanguye kuvuga ko Uburusiya buriko burakoresha ibitoro vyabwo nk'ikigwanisho muri ino ntambara, aho bavuga ngo aho bavuze ko Uburusiya buriko bwitwara nk'umwana ahiye mu kwaha ngo ntabwo bwagomba kureka kubahiriza amasezerano y'urudandazwa nubwo ruri mu ntambara. Ndetse ko ibihugu by'Uburayi byari byamenyesheje ko mu mezi 6 bizoheba kugura ibitoro by'Uburusiya. Rero ibi biboneka ko Uburusiya bwaba bwavyitanze, ahubwo ngo Uburusiya bwatangiye kugabanya cyane rwose ibitoro bwarungika mu Burayi, mu gihe Uburayi bwahora bwakira ibitoro bukoresha nibura ibice 40% by'ibitoro byose bikoresha byava mu Burusiya. Rero mu Burusiya gutanga ibitoro nabi ku masosiyete yarasanzwe akura ibitoro mu Burusiya. Ayandi makuru rero ariko aravugwa nyene ku mugabane n'amakuru ajanye n'igihugu ca Finland kiza casavye kwinjira mu muryango wa NATO. Ibi rero Uburusiya bwongeye kumenyesha ko ingaruka zavyo z'ivyo bakoze ko guca bazibona ubunyene bwa vuba, atanuko ngo bizomara igihe zino ngaruka batazibonye. Tubandanye rero n'amakuru ariko aravugwa hirya no hino ku isi, kandi mu gihugu c'Ubushinwa imyimenyerezo maze mu minsi 3 buriko burakorera hafi ya Taiwan irabandanya, aho Ubushinwa bwongereje cyane gose ibikoresho vya gisirikare ndetse bwongereje n'abasirikare benshi bari mu imyimenyerezo. Ibi rero abaraba neza ibintu n'ibindi ngo biboneka ko Ubushinwa nabwo ufise ubwoba ko Amerika ishobora gutuma Ubushinwa buja mu ntambara n'igihugu ca Taiwan, mu gihe Amerika yamenyesheje ko Taiwan itakemera nk'igihugu cigenga, ariko Ubushinwa bwo bubona ko ibi ari umukino wa politike, ko Ubushinwa bugifata Amerika nk'umwansi w'amahoro hagati ya Taiwan n'igihugu c'Ubushinwa, kuko igihugu c'Ubushinwa cyo cemeza ko Taiwan ari intara yayo, mu gihe abanyagihugu ba Taiwan batemera ko ari abanyagihugu b'Ubushinwa. Abanyagihugu ba Taiwan bagera ku miliyoni 32 bavuga ko atabahuriye n'Ubushinwa ari igihugu cigenga, ariko ibi igihugu c'Ubushinwa kikaba kivyamira kure. Tubibutse ko Taiwan ari igihugu gisanzwe gikoresha ururimi rw'Igichina cyo kimwe n'abandi bashinwa bose bavuga Taiwan bavuga ururimi rumwe. Rero ibi bigatuma ariyo Ubushinwa buvuga ko iki ari intara yabwo, kuko mu gihe cya kera mu gihe yagitwara umwami Mao Zedong mu Bushinwa, iyi ntara canke kino gihugu ca Taiwan catwagwa mu Bushinwa maze iza kuyonkora, iza kuvuga ko yikukiye itakiri ku Bushinwa, itangura gutwagwa uko yigenga. Ubushinwa rero ubu ukaba bubona ko hari impamvu gutuma bugarura iyi ntara ngo isubire kuba intara yabo igihugu c'Ubushinwa. Tubitse ko igihugu c'Ubushinwa ari igihugu kinini cyane gose ku isi, gisanzwe kirimo abantu hafi bashika ku miliyaridi 2 bariko baraba hamwe boteranya n'aba bantu bo muri Taiwan. Igihugu c'Ubushinwa rero n'ubu ariko kiracaza ubwa mbere ku mugabane ku mubumbe w'isi dutuye ko kuba gifise abantu benshi cyane gose. Tubandanye rero n'andi makuru ariko aravugwa
hirya no hino ku isi. Aya ni amakuru ariko aravugwa nayo mu gihugu ca Korea, aho igihugu ca Korea ku munsi w'ejo cangeye kugerageza ibigwanisho uretse birengagije n'ivyari vyatangajwe n'inama nkuru ya ONU y'umutekano ko bagiye gufata ibihano, ndetse na Amerika ikemeza ko igiye kongera gufata ibindi bihano bikomeye cane gose igihugu ca Korea ya ruguru. Abategetsi ba Pyongyang, Kim Jong-un n'abandi bafatanye kuyobora ibi baravyirengagije maze bongera kugerageza ibigwanisho. Twe twabwiye ku munsi w'ejo ko akanama kajejwe umutekano ka ONU kari kakoranye kemeza ko bagiye gufatira ibindi bihano ubutegetsi bwa Pyongyang kugira ngo bahagarike bino vyo kugerageza ibigwanisho vya nucleaire. Ariko rero ku munsi w'ejo waragerageje ikindi kimisire, ariko iyi misire ntiramenyekana niba koko ariyo mu bwoko bwa nucleaire kuko amakuru yayo ntiyamenyeshejwe cane, ariko vyerekanye se gusa kuri televiziyo ya Korea ya ruguru ko Korea ya ruguru yagerageje iyindi misire ku munsi w'ejo. Turangiriza amakuru rero ku makuru avugwa muri Amerika, muri Texas, aho muri Texas ibinyamugigima vyasubiye kwiyongera biba vyinshi cane gose. Kino gihugu rero iyi ntara ya Texas muri Amerika ukaba ari nkayo centre y'ibinyamugigima kuko buri mwaka haba ibinyamugigima vyinshi cane gose, ndetse bino binyamugigima bikaba vyonona ibintu vyinshi cane gose. Abantu rero abashakashatsi abageologiste bavuga ko ibi binyamugigima biterwa n'ibitoro vyimbwa muri kano gace byinshi cyane, ngo uburyo rero vyimbamwo ngo nivyo bituma bino binyamugigima bihaba. Twibutse ko mu mwaka uheze habaye nibura nyamugigima zirenga 260 muri kano gace ka Texas. Ni hafi ko atakwezi gushobora kurenga atanyamugigima ibaye ngaha muri kano gace ka Texas. Twibutse kandi ko Texas niyo ntara yimbura ibitoro byinshi cyane gose muri Amerika kurusha izindi ntara zose. Ngo rero bino binyamugigima biva kukononekara kw'isi ya hano hantu amazi ava muri bino bitoro ngo asubizwa mu kuzimu, ngo niyo atera bino binyamugigima. Ngo amazi menshi cyane rero rino iyimbwa rya bino bitoro rituma ano masosiyete asubiza amazi menshi mu kuzimu. Twibutse ko ngo akagunguru kamwe k'ibitoro kugira kaboneke kaba kazananye n'amazi ashika utugunguru dutatu. Tuno tugunguru dutatu tw'amazi tugaca dusubizwa mu kuzimu, ngo niko niyo systeme iyi societe isanzwe yimba ibitoro muri kano gace ikoresha, mu gihe ngo kuvana aya mazi bakasuka mu kiyaga canke ahandi ngo vyo batwara amahera menshi cyane gose, ndetse batonaronka ngo kubera bisaba ko aya mazi borinda kwegera neza kugira ngo ntazane ibintu vyotuma abantu bayakoresheje abasanzwe bayakoresha ngo boca bapfa. Ngo rero bituma amasosiyete yakoresheje ubuhinga bwo guca hirungika aya mazi mu kuzimu ikavanayo ibitoro gusa. Ngo rero nivyo bituma isi yaho iguma igira za nyamugigima zishi cane gose buri mwaka. Iki gice ca Texas nico kigira nyamugigima z'isi. Ababa muri Amerika ibi barabizi, n'ubu rero bwa vuba baheruka kubaza nyamugigima, ndetse habaye nyamugigima zibiri zikurikiranya mu ndwi imwe kandi zari zikomeye cane gose. Naho rero turangirije ano makuru tubibutsa kugira sabone, kugira subscribe, mukomeze kudukurikirana n'amene makuru yacu, hanyuma Imana shishikare kubazigama. Tubibutsa ko mu Burusiya na Ukraine n'ubu intambara zikibandanya, ndetse intambara zikomeye mu gace ka Odessa, aho igisirikare c'Uburusiya kibandanya gikomeza kugira ngo kizibire kano gace kose kikigarurire, mu gihe igisirikare ca Ukraine naco kiriko kiragerageza kiraba ko hari uduce cogarura dufiswe n'igisirikare c'Uburusiya. Mwakoze rero mugire ibihe vyiza, Imana ikomeze kubana namwe na makuru yacu yo hanyuma.